Yes ndakuramukije inshuti mugenzi w'iganiro bica hano kuri Insolites TV Nkunda ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye muri kano kanya canke uri kuradukurikirana uherereye nkuko bizi ni Insolites TV yami hari kugira ngo igushikirize bimwe mu biriko biravugwa muri industry ya 257 usanzwe bizi neza ko jewe ari Allen the Real namandi kumwe na mugenzanje timu yanje yamikwiye Marcelin HD abari nyuma ya kamera ariko ikindi kintu kugira ngo cyatubana mu muryango wagutse cyane namanca ndagusaba gukora subscribe canke sabone bivanye n'ururimi ukoresha muri telefone canke muri mudasobwa ukeneye notification naho ucyukora ku gakingeri kari ngaho bikaca byoroha cyane ko zuraronka amakuru yose avugirwa kuri Insolites TV ni development ni musique ni sport ni film n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi ku iterambere ry'urwaruka ku iterambere ry'uwo wese ariko arakora ku neza y'igihugu nko kwibona iruhande rwanje ndi kumwe n'umutumira ariko banze ukore subscribe then ngaruke. Yes reka ndagushimira nyuma yo gukora subscribe ariko kandi nimba harunda atarabikora amusugumire link kugira ngo ibintu vyorohe ariko nimba ukeneye amakuru yanditse babandi mukunda gusoma urashobora kucyusa kuri indondi.com canke kuri indondi.com ukazuraronka amakuru ameze neza cyane ndi kumwe na Miss Hakizimana Noussaiba ni Miss Kugasaka wa 2020 novuga ngo generation covid ariko ni umwe mu bigeme yaje mu bihe bitoroshe kandi ariko aragerageza gukora ni bimwe mu ntambwe agenda arakora ariko nkundira tumuhikaze tumenye byinshi kuri we mbega byaje gute ninde avuka hehe byaje gute kugira ngo yinjire muri ivyo bintu yari indoto yiwe vision afisa muri ivyo bintu ni yahenda guhayikaza. Ndabaramukije mwese ndabaramukije n'abariko bararaba kino kiganiro nkuko mwabivuze nitwa Hakizimana Noussaiba ninje ndumwigeme muserukizi w'intara ya NGOZI Miss Kugasaka 2020 nazana na covid uravyumva ariko ni sawa turashima brama namwe Hakizimana Noussaiba cemeze neza haja kenshi ibyo bintu ndakunda kutavyimva ko umuntu ambaje ko nanje meze neza ko ntabimenyereye ariko Hakizimana Noussaiba ninde muri make aduciriye kuri makeyi avuka he nimba atari banga n'umwana agira kangahe mu bana bangahe bande nande. Hakizimana Noussaiba mu majambo make n'umwigeme w'umurundikazi avuka mu ntara ya NGOZI afise imyaka 20 ego ndi umwana wa kabiri mu bana bane turi abakobwa 2 n'abahungu 2 ndaca kwija abavyeyi bose ego navukiye mu ntara ya NGOZI komine NGOZI. Urahavukiye canke ni abavyeyi bawe bakomoka? Oyaye papa wanje si akomoka na mama wanje si akomoka muga twaraduzeyo niyo twavukiye twese nego n'umwana wande byo vyari banga. Oya nana kimwe ndi umwana wa Hakizimana Emmanuel Zakari na Ndereyimana Asia ego umuryango w'abakristiye w'abamizilma umuwahe umuryango wanje no w'abamizilma wose navutse ndi umumizilman ego gushika no nimba atari banga Noussaiba yize hehe amashuri yiwe y'intango yayize he ayisumbuye yayize he uno munsi ariga canke ariko arakurikirana ibintu yagiye kujamwo umwigeme muserukizi w'intara ya NGOZI? Okay jewe amashuri yanje nayahejeje muri 2019 natanguriye kuri Espérance y'Ingozi niho nize guhera première maternelle deuxième maternelle troisième maternelle mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane candavayo canja kuri Ngozi 2 niho nize 5e 6e candavayo canja muri canija 7e nja kuri lycée communal urbain de Muremera niho nize gushika 10e ntawe teste canja kuri lycée technique moderne cankurikirana télécommunication informatique de télécommunication voilà candaheza ubu niga kuri université des Grands Lacs niho nkurikirana télécommunication RS urumva nabandanije domaine ya télécommunication kumva yuko uja mu ihigana ryo kwitwa Miss byakujemwe gute ni cyumviro cyatanguye ryari? Okay ico cyumviro ni cyumviro novuga ko ari cyumviro cyo kuva kera ni cyumviro nakuze numva ashaka kuba umu leader kuba umuntu ashobora guserukira abandi umuntu ashobora kuja imbere y'abandi akavuga bakamwumviriza rero nkuko tubizi muri kino gihugu cacu canke mu hose udafite titre biragoye ko abantu bakumviriza haza Miss Kugasaka 2020 mbona yitwa umwigeme muserukizi ndavuga voilà irashobora kuba ari opportunity
ndashobora kujayo nkatesta ko bontora Imana iramfasha barantora rêve zanje novuga ko rêve zanje zibaye impamo ndashobora kuba Miss Kugasaka 2020 ca ndatangura rero yama bimwe nari nifuje kuva kera guserukira abandi ego ati mba ndatowe kwitwa Miss Kugasaka narabonye support igiye itandukanye ku bantu benshi yaba ari ngaha mu gihugu abari hanze y'igihugu na cyane cyane abari mu Rwanda uretse yuko byari byipfuzo byawe kuva kera kumva yuko bo mu leader w'abandi bantu ariko udafise titre biragoye wari ushaka kuzobaserukira mu biki ni ikintu washaka yuko umuntu azokubona mwikiye Okay, nashaka kubaserukira mu bintu byinshi bitandukanye mugabo hajya ntupresenta ama projet yose ufite mu mutwe hariho projet imwe utegereza gupresenta akaba ariyo ituma bagutora ego projet yanje yari lutter contre les grossesses non désirées en milieu scolaire harimo nadukurikirana ibereye mu murima atarigize ayo mahirwe yagiye nawe kuja mu ishuri kwirinda imbanyi zitifujwe mu mashuri mato nayisumbuye parce que muri université turavyemerewe voilà iyo projet nayitoye kubera nari nagize ama recherche nsanga abana benshi bari entre 12 à 19 ans nibo bari victime cyamvuga voilà irashobora kuba interesse abantu bakayikunda ndayandika niyo navuze kuri Miss Kugasaka hama barayikunda uretse yuko iyo projet yawe ari projet nziza je nshobora kuyumva ushobora gusanga abandi mwari kumwe bari bafise nziza kurusha wongeye kandi ukarusha nigiki ukeka yuko banagutoreye mbega babatora gute nigiki cyatumye utsinda uretse yuko ayo projet yarahari Okay, benshi bibaza ko kugira bagutore ube Miss ko baraba ubwiza gusa no ikintu kiba gifise pourcentage nyinshi abari projet n'ukungene wiexprima n'ukungene wifitiye icizere muri wewe genre ukungene uyisigura nibaza ko ico kintu nabarushije kubera bose bari basama projet meza cyane bose bari baciye ubwenge kubera ari ibibazo by'ubwenge batubaza mugabo novuga ko nabarushije kubisa genre kubiviva tu vois narabivivye cyane nibaza ko ico baravye harimwo y'amavote y'abantu voilà nani mfite kije kintu cyatumye abantu bari ngahi Bujumbura hanze y'igihugu bumva yuko bohimiriza abantu kugutora mbega bari bande wari warahaye ico kintu cyo kugira ngo bagutore kuko ndibuka Primusic Loredetero yavuze ati je narigira no mu isoko mu gihe twagiye gusoma nkabwira ati bashangabira 50 muri telefone nka chance umuntu akantora mba ndaronse vote z'abantu we wabigenshije gute nawe Okay jewe nka secret no banarakoresheje hari abagenzi banje bashika kuri 5 twari dufite groupe yo guhiga amavote urumva egilevre hari abagenzi bagucrea ama groupe ugasanga harimo abantu 200 abantu 100 kwa me hari abandi bari proche bajeje kuza barabibutsa bapartage kwa nibaza kandi kindi naco nari nsanzwe nkunzwe muri societe niko novuga kandi hari abantora batanzi en tout cas barabibona ko ndabimerita c'est ce que je peux dire ngo nari nkunzwe muri societe barukunzwe mu buhe buryo hari ukuntu abantu ubu bayemwe baba bafite ukuntu bagukunda mu isanzu umuntu ari sociable baramukunda genre umuntu atishima baramukunda nibaza byaratumye navyo bashyamwa Noussaiba imico yiwe arayizera yuko iyo tuma muri quartier batamwiyumva nabi en tout cas kubari basanzwe banzi barabona ko badashobora kumaramara bantoye barabona ko ndabimerita barabona ko mu isanzwe tuba turi kiyo ku bandi kurundi gwaruka voilà barashobora kugutora bakavuga uyu babandi bari inyuma arafite ibyo yobigisha je ntirizoba ripfuye ubusa aha tukiri ngaho nyene umwigemera kwiye kubaho gute mu kibano umuntu wese afise uko abashaka kubaho mugabo umwigeme icambere na mbere abakwiye kubaho yiyubaha nico novuga mu isanzwe kwiyubaha harimo byose harimo ya mico myiza harimo kubaha harimo byinshi ico nico novuga umwigemera akwiye kubaho yiyubaha ati yarakwiye kubaho yiyubaha jereka ndanza nagashira ko Miss Noussaiba uno munsi hari bimwe bigenda biraba akavuga ati turafise ama projet aya ya projet yawe
uno munsi uritwa Miss uretse yuko ngena ndabona narabonye amafoto uwagendeye ishure kanaka sinashoboye kumenya ariko uraza kutuyagira vyari biki biri muri ya migambi wari ugiye gusangiza iki bajya abanyeshuri cyane cyane ko nabonye barabigeme benshi. Okay, nagiye ku mashure si ishure rimwe yari amashuri 5 yo mu ntara ya Ngozi yoyo byari bijanye na ya projet navuga hari muga apart yiyo hari yindi projet nakoranye na bandi sabigeme gusa n'abamama babatwakazi ya bo muri zone Mugomera. Ego n'uduprojet twinshi duto ngenda ndakora muga kwijanye n'irya navuze nayikoranye n'abajya abanyeshure kugira ngire nka pado base ya ishobore kuzoyibandanya sindaronka uburyo bwo kuyibandanya naco gituma mba nipfuza yuko uwo twicaranye 2 3 4 5 baza kumubona maybe haruza kugira ico yungutse haza no kugira ngo habeho wawundagira ico atanze pourquoi utwo du projet duto wifuza gushira mu migambi ariko utarabona ingene ugiye kudukora bivanye n'uburyo peut-être n'ibintu bigenda birakugora nutwahe nimba atari bangana cyane nkako kabavyeyi kabakenyezi babatwa. Okay, iyo nakoranye nabo bakenyezi babatwakazi yari yibijanye n'ibintu vya hygiene nayo naragize ama recherche nsanga bari muri bamwe bakunda kugwara ingwara zerekeye kwisukurike soit baba batabizi ntibaronka ababigisha kenshi ntibabiyumvira niho nakuye kuyandika iyo projet narabashiriye ama contexte ndabashira ama savon ndabashira n'abaganga kubera ntiwobibaha utabigishije ngene babikoresha turabigisha nanje hari ivyo byinshi ndabizimwo turabigisha turafashanya mu isanzwe iyo ni projet yari kwiye kwaguka parce que twabikoreye muri zone imwe abatwa ntibababoha ahantu hamwe baba ahantu henshi kandi bose barakenewe gufashwa kwigishwa ukutamenya niko kwica mu isanzwe. Yeah. Ati kubigisha kuko ntiwobaha ibintu utabigishije uko bikogwa n'ingene bagomba kwigenza mbega abo baganga abo bantu bukeneye uko baza gutanga izo nyigisho kuko hari nyigisho ukeneye yuko bamenya peut-être utazi ingene uzibigisha ariko ukenera baza kubigufashamo mbega hudodora birakorohera ubigenza gute? Mu isanzwe à vrai dire nivyoroshe biragoye kandi nkanje birangora cyane mugabo ndagerageza uko nshoboye muri bwa buke bwanje fise mfume ntangura wa wundi niyabona naratanguye azobona ujya arakeneye gufashwa ujya arakeneye kubandanya azoshira ku bindi abonye ya nazoshira ku cyo utarakora azoshira kuri kijya watanguye ya wo guhamagara uno munsi mukajana n'umushikiranganje w'ikintu kanaka canke umukuru w'igihugu canke nyakubahwa umutambukanye w'umukuru w'igihugu arakene ko muja kwigisha abigeme ingozi harimo n'abamama nikihe kintu wumva yuko bigisha ku buryo nejo niyajyama akakorota azovuga ati Noussaiba yaramfashije iki kintu mu buzima ikintu bigisha nyamukuru umva yuko corusha ibindi kimwe canke bibiri canke bitatu? Ikintu ca mbere mbona no kwigisha umukenyezi wa mwigeme no gukura amaboko mu mufuko kwihangira imirimo niko no bivuga ya kwikreera ibintu ntiwicaye utegemeye uwundi wikorere wewe nyene nico namwigisha parce que nina kimwigisha kizomufasha niyo kitomufasha no musi kizomufasha n'imbere mu isanzwe muri ico gihe niyaryama akazobikurikiza azovuga ni wa munyampinga yakinyigishije ya ati kutabaho ategemeye no kuvuga azeye ukuboko kundi muntu bya binda bige muvuga ati niko na chérie atanisaidia huku papa arahari ndumwigeme ntararongorwa azoza aramfasha muri byose no kuvuga kwihangira imirimo bakeneye akarorero Noussaiba nibiki ibintu yobahereka nk'akarorero kugira ngo bavuga ati ujye reka twigisha ibyaza. Okay, nkanje ubwanje ndafite utu business duto même si niyo niga hari utundi apart nkora byinshi simba ndacafite abavyeyi bose level kandi barashoboye kundihira byose muga byinshi ntavyo ndabasaba dutoyi ndadukora kandi turanyinjiriza kandi ndadukoresha amaboko yanje nico rero no bigisha nabo ne inspiration utwo wita dutoyi dushobora kuba tunini kuri je canke kundi ariko aradukurikirana ni nkuto ne batari banga bon muri no mwanya nibanga gusa umwimbu niwe bamwishi muzobona ego no musi urakeneye
kwagura ivyiyumviro vyawe urakeneye kudodora ahantu udashobora kudodora no musi nkuko hari ahantu udodora utadodora mbere ariko imbere yuko nja kuri ico kintu umuntu ari mu ntara ya Ngozi akeneye Miss Noussaiba amukeneye ko bufasha mu vyiyumviro mu kumwereka inzira y'ikintu kanaka amukurahi amuronka gute kuko umwanya umwe uri Bujumbura undi mwanya uri Ngozi ivyo birakorohera ego biranyorohera kuko ubuhinga bwaragutse dufite amatelefone nta makete turinda kwandika dushiye kuri post umva uwunkeneye muri uno mwanya nta management mfite ava nkiba Miss nari ndayifite mugabo ubu byaragoranye narayivuyemwo nkora ku giti canje nkora nka jewe nyene uwunkeneye hari ama contact hari ama réseaux sociaux aramiga kandi uwunyituye wese benshi ndabitaba vraiment imbere yuko nkwaza ikibazo cha management ayo ma contact nayahe ayo ma adresse agukura ko nayahe contact zanje sinozivugira ngaha mugabo azihize yozironka mu gihe yoba nkeneye ya anazibuze ndafite page Facebook ndafite Instagram ego ndafite Twitter ndabuse ko Noussaiba afise Instagram ndabuse ko afise Twitter je ndashaka kumurondera acha yizana muri telefone no Noussaiba ni Noussaiba lamaha hose Facebook Instagram Twitter hose nuko nitwa Noussaiba lamaha Noussaiba lamaha nibaza Marcel acha bitwereka kuri ekran kugira ngo bize kutworohera uravuze ikintu cha management kubwo management niwe wayirondeye niyo yakurondeye washaka yuko igufashike wari wifuza kigufashike ko kimwavanye okay management nari ndimwo nkitogwa Miss avant yuko mba Miss nari mu mannequin nahise agence ndimwo agence siep ego niyo nari ndimwo misanzwe utowe wari usanzwe irimwo n'ikibandanya iba management yawe ego bica birabandanya mugabo iri kitegura Miss and Mr Fashion Burundi kubera ntashobora gutwara amatitre abiri narabaye ndayivuyemwo kubera imvo zitamvuye ko atamigenderanire bihari oya nta nimwe yari hari mugabo nabonye no bihagarika ego Miss Kugasaka n'abasanzwe barongoye intara ya Ngozi imigenderanire igenda gute na cyane cyane muri vya bikogwa murayaga baraguha ya titre ukwiye na cya cyubahiro ko kujya natwe twubaha abayobozi oya nta migenderanire ihari sinovuga igituma idahari mu isanzwe bavuga umwana uraja kumupresenta umubanyi kugira azoje kumuramutsa mu gihe ntarapresentwa urumva benshi ntabonze utaraca mu migani umwana akwiye gupresenta ninde agomba gupresenta umwana Miss Kugasaka okay abantoye hari hariyo aborganije rya event nibo bakwiye kuntora Miss Kugasaka tukujanye kwa first lady tugupresente ubu ni Miss Kugasaka tugutore tukujane kwa buramatari runaka tukujane hariya muri ico gihe azomenya niyamenya nzomushira rya kete azovuga unarinda muzi ya mu gihe bataranjana ntibaranjana mugabe bake banjanyemwo imigenderanire ni myiza ego ugerageje kuraba ko bataragutwara muri izo nzego zikukira intara ntaco bihava bikakwicira mu gihe uba ukeneye gukora ibikorwa muri iyo ntara ego bica byinshi kuko bajya batanjanyemwo ntibanze ya ucuheze ukabisaba gute kugira ngo nawe bibandanye bikorohera mu isanzwe bajya baba bantoye baba bankuriye igikenewe baba bakibona ego ariko si ntabwo ari bibi y'umuvyeyi cyangwa umwigisha yigishije ikintu umunyeshure kikaba kibi umunyeshure ntiyibuka kumubwira ati mwihenze ugasanga ugiye kwishura amakosa muri examen mu isanzwe à vrai dire ndavyibutsa mugabo ukomeze sinkunda kuza ndishyuza tuba umfitiye n'ideni nkakwibutsa rimwe sindakwibutsa irya kabiri kuko ubu ufite impamvu utagikoze byari mu migambi bagomba gushira mu ngiro utarinze kubibutsa ego nibaza ko birimwo kubera umwana umufitiye urukundo uragerageza uko ushoboye kose n'abandi bakamumenya kugira niyo azotsitara mw'ibarabara azaronka umuvyura
aho onye hari ikindi gisata ngira nje kwinjiramwo ariko ndashaka umbwira kuva witwa Miss niziye ntambamye wabonye nibihe bintu vyakoroheye mu buzima busanzwe apana ubwo ko witwa Miss swat umuntu ashobora kuvuga ati narabaye mu star abantu bakantinya bakacabona yuko mengo n'umusi ntaramubonye mwibaraka cavuga ati hasigaye yishima ntamvugishije ugasanga ni accident sinamubonye intambamye wabironsemwe nizahe inyungu wabironsemwe nizahe intambamye ni nyinshi cyane mugabo intambamye uramenya uko uzitwaramwo n'ukungene uzisohokamwo ego muri societe abantu baribaza ko wahindutse mugabo siko biba biri niyo image baba biha kandi urahura n'ibintu byinshi bigutsitaza utari wa undi yiyumvira ugaca usanga birakwiciye carrière nicyo novuga ko intambamye ari nyinshi umuntu aba akwiye kubijyanamwo ubwenge bukwiye inyungu nayo voilà no kubyakira haravugwa amajambo menshi cyane kubimenya uko bitwara tiba inyungu ni nyinshi cyane même kubijanye na business même kugira titre ni ikintu ciza cyane kugira titre ubuzwi hariya na hariya urashobora kudodora ukamenya uko uvuga hajya ikintu ca mbere ukoresha imbuga zawe gishobora kumva yuko uriko uragikoresha nka Miss Kugasaka apana nka Noussaiba wundi wo muri quartier wa wundi asanzwe ataraba Miss wumva yuko ni wagikora uraza gufasha abakurikirana imbuga zawe nibihe bintu bitigera bibura ku rubuga rwawe Facebook Instagram na Twitter byose ndashaka ama activity nkora nibaza ko ari ico kiba gikeneye kugira nabajya bariko baratwoga ubu babone ko mukuru wabo ariko arakora nabo baze bakora uno munsi urakeneye kwagura ibikorwa vyawe Miss Burundi ngiye inyuma y'imyaka myinshi iraje nabonye banatanguye gutanga link kugira ngo abantu biyandikishe uri kubikora gute kugira ngo wagure wa mugambi wawe uve mu rwego rw'intara uje ku rwego rw'igihugu mbega birakuraba yego mu isanzwe birandaba kuri uno mwanya sindavyumvira ko nojamwo bivanye n'imvo runaka nturimvira ko vyojamwo nturashaka kwagura umugambi wawe ndashaka kuwa numva yuko ntaraguciramwa ntumva yuko hari titre wowe ufise uno munsi udafise yo gufacilita kuronka vya bindi wipfuza kuronka ivyo nokora ndi Miss Burundi ndi Miss Kugasaka no bikora ego kubera nibaza ko gikuru ari titre gikuru ni urashobora kuba uri Miss Burundi Miss Kugasaka akakurusha kwiyumvira cyane ni kuvuga ivyo nokora ndi Miss Burundi ndi na Miss Kugasaka no bikora ni kuvuga mu bijanye niyo projet ndashobora kuyagurira harya nyene mu kijanye na Miss Burundi naho ndashobora kujayo kugira ngere hahandi ndenge hahandi umva nduzi pete tiba yaragira ko duzi pete si kuvuga ko mwaka to kwitegeyo canke tuvyitege mu wundi uzokurikira sindavyumvira neza ego hamwe boba batanze nk'imisi 3 yo kuyandikisha byaba bigucitse muri iyo misi 3 niyagera ntaraheza kuvyumvira bizoba bincitse ntazobara amahigo yanje ego biramaze gushika kuva bitanguye kunugwa nuko abantu bakakwandikira bakavuga ati turashaka uje hariya kumwe twabikora tuko nyuma yako ego benshi cyane kandi ndabashimira cyane kubona babandanya kunyizera paske nta muntu yobikubwira abonye n'ivya mbere warabigushije hasi kubona bariko barabimbwira ari benshi ni kuvuga barabona ico nshoboye barabona ico noshobora maze kugera hariya ni ikintu ciza cyane ndagishima cyane me sindavyumvira ninavyumvira bien bazobona ndimwe rya zina nyene ati ninavyumvira bazobona ndimwo na rya zina bazoribona ya migambi yanje izobamenya ariko Noussaiba kagira ati urashobora kuba uri Miss Kugasaka ariko ukaba ufise ivyumviro bigera kure gusumba Miss Burundi ndetse byanashika akaza akakwitura akanakubaza nti wowe uri kubigenza gute kugira ngo imigambi yawe uri kurayishikana mu ngiro hari zimwe mu ngeso zigenda ziribonekeza tuje mu buzima busanzwe kuko wamaze kuba icirore wamaze kuba leader w'abandi bigeme baba bagukurikirana hari zimwe mu ngeso usanga zitariko ziragenda neza ugasanga abigeme bitwa intagondwa hari abigeme bapanze mama bibujumbura papa bibujumbura mugo mwigeme urapanze bujumbura nta nakazi ufise hari ico vyonona ku ishusho ry'umwigeme w'u Burundi ego mu isanzwe nkatwe nifatiye ko nkatwe baba barungitse ino kwiga umuvyeyi aba yakwizeye
iyo ari ku gatumba voilà aba yakwizeye kandi ntaba akeneye kuza ino kumumara amazi. Ni kuvuga muri ico gihe bishitse ntuba uri kurononera we, uba uri kuriyononera wewe nyene. Hari ibintu byinshi dukora mutukisha ntumwonona voilà, uramutukisha batuka umwana wo kwa kanaka mugabo bavuga Noussaiba wo kwa Hakizimana. Urumva nawe nyene ubwawe uba uri kuriyononera. Nibaza ko twari dukwiye kwiha agaciro tukamenya ico dukiye gukora n'ico tudakwiye gukora, tureke gutinya abantu, twiyubahe tout simplement. Noussaiba acamo ikibazo aha i Bujumbura abantu aho nani njemba muri famille ego abavyeyi bari hariya famille abaha feedback bakavuga ati umwana birimwo neza nibo ego mba muri famille mugabo uko nitwara sikwera mba muri famille ni kwera nje nyene niyize ukonje personality yawe hamwe wundi abi Bujumbura akabapanzi Bujumbura ujya muntu abavyeyi bari Bujumbura dufate nka jewe mba mu Kanyosha ndo mwigeme mama wanje bamwirohero canke mu Kibenga mugaje mpanze mu Kanyosha ujya mwana wewe wundi umuha uyumubonye umuha image imeze gute ku bwawe? Okay, umuntu wese arafise ubuzima ashaka kubamwo kandi umuntu wese arafise uko yakuze societe yakuriyemwo. En tout cas ntiyoja kwipangira akiri umwangavu adolescence abazi ikibi n'iciza, abazi igikwiye gukorwa n'ikidakwiye gukorwa. Muri ico gihe sinomwinjirira, abazi umusanzwe uwicaye n'ababazi imbere yiwe, abazi ko ariko aratwara ubuzima bwiwe kandi ukazobutwara niko buzokata. Ego hajya Noussaiba iyo abaye Miss Kugasaka yamubaye imbere yuko agira umukunzi. Sinkunze kubaza ivyo bibazo ariko biraza kumpa ikintu gihava kiza gutuma twigisha urundi rwaruka. Warufise wa wundi bita umukunzi kope? Ego mushiko no munsi arahari. Ego nirihe jambo rya mbere yakubwiye nko kugutira attention ati uragiye kuba celebrity, hategezwe kuba mwakantu k'ubwoba azohava hinduka? Nijya ijambo rya mbere yakubwiye? Ikintu cyonyene yambwiye je te fais confiance, genda ubijemwo, urazi ubwenge, urazi igikwiye, ni uzi uko bizobigenda. Kubera hariyo benshi babona je peux dire ubu petit star ashobora kuba yibona ko yabaye ko yarenze agaca heba babandi binyuma. Yavuze ntibize kumere kwa kundi je te fais confiance, good luck. Uretse yuko ugiye ku umuntu azwi uri kuraronka bya bindi washaka kwigisha abana urundi rwaruka biriko birakorohera, bizogira iki? Bizogufasha iki? Uronka kahe kamaro kuba wariswe Miss Kugasaka n'inyuma yavyo? Akamaro ni kenshi kubera Miss Kugasaka ni avi, ni titre uzobana ko ubuzima bwawe bwose. Même 2030 ni naba nkihari nzoguma nitwa Miss Kugasaka 2020. Abazoza so twaditwa 2021 2030 2030 muga ninje nzama ndi 2020. Ni kuvuga ya titre nzoyikoresha ko nzoshaka. Urumva ni ikintu avi, ni ikintu baba guhaye cy'ubuzima bwawe bwose, aho woja hose, uja hanze, uja hehe, uzoga muri Miss Kugasaka 2020. Niyo mpamvu bidahirana n'umwaka. Iryamanda ilevre ni y'ubukoramwo mugabo uguma urikiye ubuzima bwawe bwose. Mbega umwigeme yoba umuserukizi w'abandi muri societe kanaka, haba harimo abakobwa, abamama, abasore n'abagabo, mbega ubwo bubasha arabufise? Nimba bufise kuki bataboneka ari benshi mu masociete? Icyambere na mbere mbaje ushimira bariko bariyumvira ibi bintu byo kuzana aba leader babigeme maserukizi, abigeme banyakaranga. Ni ikintu ciza cyane kwerekana ko igitsina gore dushoboye muri societe, dushoboye mu guteza imbere ca gihugu cacu, dushoboye guteza imbere yasi iriko iraje imbere. Ni ikintu ciza cyane. Umwigeme nta kintu na kimwe adashoboye wa mugabo ashoboye. Byose on peut dire byose ni mu mutwe, byose bivana n'umuntu ukuntu yitwaye. Ego hajya Noussaiba yabonye mwigeme muri clip video y'umuririmbyi abiha image yahe kubwiwe? Aturetse ivy'abandi bantu bashobora kuvuga, wowe biha image yahe? Okay, kubganje hari ukuntu meze sinkunda kwinjira mu bintu by'abantu mugabo kajya mbona
n'akazi kandi umuntu wese aba afite akazi tiba akashobora kuba ari akazi kamugaburira urumva aho sinomwinjirira kandi nakubwiye umuntu wese afite uko atwara ubuzima bwiwe ilevre nje ndashobora kuba ntobijamwo uriya arashobora kuvuga n'ivyo bintunze urumva muri ico gihe sishobora kumwinjirira ku bwanje no comments n'akazi mukanya Noussaiba yoja muri clip kanaka bayimusabye canke bamurisha oya ku bwanje sinojamwo barabinsaba kenshi mugabo sinobijamwo kubera ndabigaye no sinobijamwo kubera ndabizinjire ko ntobijamwo tout simplement ya Noussaiba arafise umuririmbyi akunda kurusha abandi i Bujumbura ninde nkunda babiri nkunda Vixe na Wiz Designer Wiz Designer nikihe kintu ukundira Vixe nikihe kintu ukundira Wiz Designer Vixe ni mvuga kuri Wiz Designer arashoboye uretse ko ashoboye hari message yatanga ukumva ko zikunyura Vixe indirimbo ziwe zose ni mvuga kuri genre ari sincere arumva nta muntu atinya ndakimukundira icyo ndakimukundira Wiz Designer nawe ni umwana akiri muto mugabo aragerageza kuduza tala yiwe ku buryo buke bwiwe me araduza tala yiwe arashoboye tout simplement kugira ufise umuntu ukunda yagize amahirwe yo guhura na Wiz Designer nikihe kintu cyambere umubwira nyuma yo kumuramuza no mugenzi arazikira umufani wiwe sinibaza ko yarabizi me n'abagenzi tu ariko nabimenye muri kano kanya nikihe kintu uri karadukurikirana yosigarana kugira ngo tubasezere kuko nitwavuga ngo tubasezeye ariko numengo basezera uwapfuye kugira ngo cyatumira nk'ababa akantu basigarana muri make baca ku mazi wapfuye okay umuntu yakurikiranye ino kiganiro cyose umuntu yaduhaye umwanya wiwe message no musigira nimwe nuko yoreka kwitinya kwisi wigirire confiance uvuge pourquoi pas kijya uryashoboye nje kubera iki ntogishobora ico kintu ni wakigira bizogufasha gutera imbere mu buzima bwawe bizogufasha kwiteza imbere wewe nyene ndetse n'igihugu cawe kutitinya muri wewe ya wubahe meni wigaye tiba kandi gushimira Noussaiba namwe nizere yuko n'ikindi gihe uretse yuko bigoye kubabona nizere ko n'ikindi gihe tubakeneye mwaba muri Bujumbura canke muri Ngozi muzodutiza akanya kugira ngo twigishe ugwaro nta kibazo ama TV ahari kugira yerekane message tuba dufise mu mitima yacu nimwankenera nintaba muzobi genre comment je peux dire muzontahura tu vois dukoreshe telefone byaroroshe voilà byaroroshe ibintu ariko ndagushimira twabonye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota tugiye kurangiza kino kiganiro sindakubwira ko ndagusezeye kuko ngo baja gusezera wa unda bagiye atakigaruka kuko hari inzira zibiri iyo utajabutse ugiye kuri indege ubugiye gushigwa handi uzoba ugiye utakigaruka yamara reka ndakubwire nti urukundo rw'Imana nigo nipfuze ko gutwikira kandi ndagusabire kubana n'amahoro ava ku mukama ariko nyene ndagusabire ko Imana yagutiza amagara n'amafaranga ntuzufashe ubundi kugira ngo ubigire brand ahubwo uzuyifashe kwera ko bivuye ku mutima banyita Allen the Real Marcel inyuma ya kamera ni Ndundi TV. God bless.